hamwe no uyu munsi wari wanyuma hagati yanje nawe dufate no banza kurara mfuwe Nike kintu vyumva neza Kibi bibazo ariko zo gupfa burya sindabikunda wari gupfa ibindi ibibazo byo gupfa nenda biri Nisi bisanzwe have birimo akantu burya ibibazo Okay sawa nike kintu wo kwiyumvira yuko ngiye utambariye Je nudusubira kugura uncezesha je Sawa Ezi ndakubwira ikintu kimwe je uvu muncezesho kwantwara amafaranga ariko ntuntwara umutima je wiwanje Genda vuga rero na Urazi ngere je nari matatani Navuga nti inzira zari nk'ibihumbi 10 ndavuga nti iyi niyo nciyemwo kufana kupona uyu niwe mpisemwo uyu Be tubandanye rero wowe gacuzana ngo mamba ngo ya prank ngo yakupikia bana wowe upfumugira izindi prank je upfumugira prank wazanye basoda bagomba bamfunge banyice je nkaduza amaguru je nkavuga nti je ngomba wowe maze kuzingira incozi ngaye ibintu by'amapenzi rega ntivyababaje nkuko twe tugiye twarababaye duhura n'abantu bari twe twahuye n'abakobwa b'ameshante apana bindi vy'ijwanye abakobwa mu kinama meshante ahura n'umumesha naho wari umumesha ugasanga ndagize nk'ikintu canke nk'ubu mwibarabara wahuye ni baby kabisa yagaze fresh iri kuri indri nanje no ko nguma mama Alex none kwikuguma wibera mama Alex ntaco wene ndikunda kubaza rero ni kutagira amatizi we banze ndindiye none kubikuta kuragisha banze bigize mutagira amatizi ku filme Mwamikazi nakinye nitwa Juvenal yakinye nitwa Beatrice ababizi barabizi ko Juvenal izina ry'umuvyeyi wanje papa amvyara ahuri ve bikono jumze vipi wewe ariko kandi harimo nijya nkumi ya mama baguma bavuga ngo ujya mama nawe ntasaza nawe nitwa Beatrice Fisimana Fisumuzigamye Adisosa nkikice Nurukundo Ndakumetri Singisubiri inyuma Ko Yesu yanesheje nanje nzonesha Yaraciye inzira ubu ndishikira Action Just action Okay Ben kubera ki mugize arasante tegeza ko cuma utanye urucu yigura kubera iki ko bimeze amategeko kandi kirazira kugira arasante mutari abana uvyo rubizi Okay tango umvise wa mungu wa hayasigaye agora n'abantu b'Imana mu ndangira umuti wo tumwe natagorana turamukanye hola my people muraho mumeze neza twebwe turakomeye jewe ni mama Haya je ni papa Haya agorana nka papa wiwe agorana nka mama wiwe oya ebe ego sha umvi sawa twende nisone ribazanye Kwe tubakumbuye cyane je nenda bakumbuye special babantu batukurikirana bari mu bihugu bitandukanye byo hanze ndavuga abari hanze Burundi kuva ngaho Uvira Congo watu wa Uvira Kalemi batu ba Lubumbashi thank you wife watu wa Kamanyola na mu Congo watu wa Misisi watu wa Ubembe jambo sana hewe nilishanga na nini wife sinari nzi uko ara abantu muri Congo badukurikirana wengi sana tugendayo chagiye aro nundi mu mama yagiyeyo baca bamubwira kufanira vina ngo rumubona ngo uze muramutse yani natoa jambo sana wa mama wa Congo mna connection huko safi sana wa Tanzania Dar es Salaam Dodoma watu wa Temeke Kariako sawa Kigali watu wa Kigali
Kisementi. Ku Gisimenti. Abantu bo mu Kamenge. Ngo ku Gisini. Turabaramukije cyane. Turabaramukije abari Zabulaya, America. Ari muri America. USA. Ndafise uwo mupapa nkunda cyane muri America ndamuramukije wherever huri. Ariko hari n'undi mu mama mazi iminsi. Jambo sana. Abantu bo muri Canada. Jambo sana. Australia. Jambo sana. Iburaya. France, jambo sana. Yo, so nkuko mubibona ahuri. Aho nkuko mubibona ni ya couple yateranywa n'Imana. Amen. Hama mumaze kubiraba muce mu Twitter solution couple. Fearless generation. Yeah. Sasa turi niteka cyo kuzimbere yanyu tubwira ko twari tubagombe sana. Hari umuntu yavuze ngo muri minsi ngo batakora ikiganiro ngo usanga barashwanye. Ndabivuze. Hari umuntu yabibwiye. Amaso kuyandi. Ngo mudakora ibiganiro ngo he ngo muri muzi. Entreta umugore wanje ntiga dushwana. Baturamaza gushwana. Urana ubuzeho nyine hari abacavuga ngo nta bantu bakundana bareka gushwana ngo hore ntimukundana. Oya. Nakoze twasande nukubesha. Nikubesha honyine ndamaze kumushavuza aramaze kunshavuza nivyo. Nkopana gushwana. Ariko nturashugana. Ahagara hagiye nanje mpagara hagiye urabona wewe. Ariko no gutuka nubwo bugufi bwawe. Yo. Nawe nubwo bubyibuhe bwawe. Urabona ibyo uvuga. Nzobwiye. Urabona ibyo uvuga. So, turabakunda cyane ariko kandi ndabibutse yuko no musi twazanywe n'ibintu bibiri kimwe tuza kuvuga kuri data abara bakiruki Mwamikazi data nayikunda cyane ariko Mwamikazi nayo jaragaheta so turaza kuvugana kuri Mwamikazi tuvuge about tuvuge ngene episode ya kabiri zo bimeze turayibabwira hama mafu ariko imbere ko tuyibabwira tuza kuvugana tuzabwira na question réponse question réponse ino munsi nta bintu byo gutorera nta n'ibintu byo kandi kirazira kubeye kirazira kubeyisha kubeyisha ariko uri mwiza. Thank you. Usa nayo kwiteke. Asante. Nibuka wa munsi umuswaye wa munsi kavura kari kukaragwa. Kiba mu bintu nshima Imana ko yararemye imvura. Oh yeah. Kuba yaramuje n'uyu mugore. Musanzwe iyo imvura ko kumuyishira muri imvura habaye. Musanzwe no mugore ikintu kimwe yampaye igisumba n'ibyo bindi byose mwibaza. Yamaye umuhungu nkunda yitwa Joshua Denzer. Njo cameraman wetu. Rero camera boy. Gihe cyose mbonye Joshua nca numva arabitskunda mufana sana. So reka tubandanye n'ivyo ibindi byose ntangiye kuvuga iby'urukundo rw'imviro byose ni hatari sana. Okay, question réponse ikibazo cya mbere. Duhera kuri question réponse. Okay. Okay, ikibazo cya mbere kiravuga giti be ntumbeshe. Ntumbeshe. Jesi mbesha neje nobesha. Je nobesha umugore wanje je novuma mbesha ngaho mu isoko. Okay. Uramaze kumva utankunze hari habaye. Sawe hari habaye iki? Oya nakugonze. Cyo ndagushavuriye. Utankunze. Oya ntibirigara bibaye. Mvuga ikikore. Oya je nanze kumva none mbwa mbere wishuye. Uramaze kumva unshavuriye. Uramaze kumva nyine unshavuriye ku buryo wumva utankunze. Oya ndagushavuriye ko ntibyo zinomva nagukora. Je kibazo cyane nikiri komba. Jewe nari kugiye. Umusanzu je nagendagira ba ex benshi kandi si byiza nje gutuma umubwira umuhungu wanje haya na Joshua onaka abakobwa batangiye kumukunda. Ibintu byo kugendana n'abakobwa benshi si sawa. Rero maze gufata decision nari namaze gufata decision ndavuga nti ivi nimechagua ivi nimechagua rero byo kuvuga ngo sintagukunze ntibibaho ntagukunze sinayi kukwiteza ega je ndi mwiza simvuze komkita je sindikomvuga we nese sindi mwiza sawa je sindikomvuga tutarabana sawa ndaba majenga haruguru gwimanira raba
ufise ibintu agenda cyane cyane ombiriza je sivyo sindi kumvuga tutarabandi kumvuga ubu tubana urumva ugasanga ndagize nk'ikintu canke nk'ubu mwibarabara wahuye ni baby kabisa yagaze fresh iri kuri indri nanje wana ko nguma mba mama Alex none kwiguma wibera mama Alex ntaco wene ndikunda kubaza rero ni kutagira amatizi we banze ndindiye none kubikuze kuragisha we banze wigize mutagira amatizi nikubera nko ndonsa nzogira amatizi ugasanga nk'ubu hari wabonye nk'ibaby niki nanje ukacunda ukata bari hani iyo baby yenye ndayiravye naho no iraba wanashima nayo nyine haciye imyaka yomera nkuko kwiwawe ahubwo Imana ishimwe yo kuwe gutataye forme ugo muri kibaju ahaka video nugeze kumva imba taraka audio ngo umugore ntaba mubi ngari munini irigi ngari munini ni kibaju ngo yonze nakaminyone ngo ari mu gufikari sympathique ndabaganira ngari ndakuramugije also hariho hose ndamukiriza abantu bo hiyo sympathique kao kari mignone ndakurabi urumva kanteranye na Betty ya nese ubivuze ngo nyine ngo mignone ngo umukobwa yirabira ari na terror ari inzobe ni jone ya bajaje Chadibuka akoso na piko vuge filme yose barasa so ico kibazo ca mbere yambarije sindiganda ndakwansa ariko ndamaze kugucavurira kandi men mu gihe numva no gufa naragize harafa papa wangiriye prank z'uburofa umva kandi bya byarambabaje kweri bijye byari ibintu by'uburofa je nudusuye kugura uncezesha je Ezi ndakubwire ikintu kimwe je ofu muncezesho kwantwara amafaranga ariko ntuntwara umutima je wiwanje genda vuga rero nawe urazi ngere je nari matatani ndavuga nti inzira zari nk'ibihumbi 10 ndavuga nti iyi niyo nciyemwo kufana kupona uyu niwe mpisemwo uyu be tubandanye rero wowe gacuzana ngo mambo ngo ya prank ngo yakupikiye abana wayipfumugira izindi prank je upfumugira prank wazanye basoda bagomba bamfunge banyice je nkaduza amaguru je nkavuga nti je ngomba wowe maze kuzingira incozi ngaye ibintu by'amapenzi rega ntivyababaje nkuko twe tugiye twarababaye duhura n'abantu bari twe twahuye n'abakobwa bameshante apana bindi vy'ibyanyu abakobwa mu kinama meshante ahura n'umumesha naho wari umumesha okay sema numva revyo utangiye kuvuga ngo je ndi umumesha so ikibazo canje kweri kirakaze niki kintu maze kumpisha ndaguhisha cyane iki kintu mpisha reka ndarishire abanshima kuri ku none yo nenda kiguhisha mama nacho ndakivuga nako utakurishura ibibazo nkuko twe turabibaza kuza ari umuntu ufise ibintu birimo bikuzuye inda umpisha inda yawe nta bintu biri mu mpisha je twumve nk'ikintu ndaguhisha ndashobora kuba nshavuye nkabiguhisha kugira ngo nguke kuba ntabashaka ko tubiganira koko nshavuye wowe nyine wanshavuje je nta mugore wanje no nshavuze kandi nshavuza ara kuri ntukanteranye na barubanda ntukanteranye na rubanda wowe urakunda koko gose ntabwo nashavuza mudamu wanje urakunda kunshavuza muri brage nkacare nikawusha nyine nkuko bitambaje kandi byambabaje chira gafe okay ni turo yawe ituro yanje okay hamwe no uyu munsi wari wanyuma hagati yanje nawe dufate no banza kurara mfuwe nike kintu vyumva neza ibibazo ariko zo gupfa burya sindabikunda wari gupfumubaza ibindi ibibazo byo gupfa menga biri nese bisanzwe have birimo akantu burya ibibazo okay sawa nike kintu wo kwiyumvira yuko ngiye utambariye wosigara nambari cyiza cyangwa kibi wumva nyine wovuga ati basubirindira nkakubwira iki nama no gufata iminsi so kubwira ko ndagukunda buri munsi mbaguma numva ngiye cyangwa ubwiye no mvuga ariko basarabitse ko ndamukunda basi arabitsi
how much ndamukunda arabizi. I love you. I love you too. Waju ntwaye rero ntwaye mwamikazi mwamikazi kuri RTNB. Entre tutafitaniye ku entraîneur RTNB tugire ko turashimira abantu kuri RTNB badukurikirana baturaba n'abantu baraba umwamikazi kuri RTNB bakongera bakaza kuri YouTube tubashimire. Kwiraba defa na numva n'ikindi kintu. Sasa ndayitwe kuri RTNB hari kuntu tuyiraba tukayiraba tukavuga ati ibi ntibisarisha ibi ni sawa kwera umva ari ibintu tokwereka nyine abana RTNB birabwa n'abantu bose. Bon kigo turayiraba rero nyamudamu yaciye ambwira ngo ubu rero ngo mwareze gukundanira ngo muhira ngo muje mu gukundanira muri RTNB ngo muje gukundanira mu gihugu cyose. Ubu rero bebe reka dukundanire mu gihugu kwisi yo ko tukundanira muri mwamikazi. Okay, sawa. Kibazo ni uramukiyo. Ikindi apana ivy'urukundo. Ivy'urukundo. Apana ivyo apana ivyo. Apana ivyo. Ivyo bisanzwe. Ivyo muzima busanzwe. Okay. Ivyo muzima busanzwe. Ivyo muzima busanzwe. Ego. Niwe muntu umva ushavuriye cyane. Paulo mama. Umva uti n'umuntu vraiment ndamushavuriye. Nta numwe vraiment. Nukuri kwimana nta numwe. Vugisha ukuri. Inde. Rero. Nta numwe. Newe baze ko nshavuriye. Yes, ndikunda kubaza gusa. Nta muntu numwe nshavuriye. Manu bose barababariye. Bose nababariye. Ndicare mu gishasha. Abantu bose bari bazi ko mama lawa bashavuriye. Nukuri nta muntu numwe nshavuriye. Ushawasamea. Nishawasamea sana. Ushawasamea. Okay. Mama lawa abantu bari bazi ko bashavuriye ashawasamea. Wari abantu shavuriye. Oya nta numwe. Kumengo bivuze utavyemeye. Nta numwe kweli. Urisi? Nyine erega guharira abantu nibisigure ko uba wibagiye ibyo bakugiriye cyangwa ko muca musubira gukwegana oya ariko urarikura umutima wawe ukaba amahoro nabo ukarekura imwe mu byabo bakaba free. Nagomba babwire akivuga ngaho twikubabarira igihe cyose zo butarababarira umuntu we ni uzo urusha cyane gumusombe kubera ko iyo umuntu yakubwiye ati I'm very sorry byarashitse mbabarira naha tubikubwira kubera se abantu bose bashoye kuvuga sorry hari amajambo agoye hariho sorry mbabarira thank you urakoze ndagukunda 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 n'ibindi amajambo atatagoye ariko yoba ku muntu abantu mugoma mumbwira ko munkunda karabyubusha kubwira gufata umwana wawe ukamubwira ndagukunda ciao papa kubwira umwana wawe uti ndagukunda mwana wanje canke papa uti papa allo papa ni sawa ndagukunda nakanu ka bien ariko hariho abantu be hariho n'abana be batabwirana ko bakundana cyabe babana badakundana ibyo tuzobigaruka iyo ni sije ndende mugabazi ko bakundana muze murabwirana tutakundana ucu nta cyangwa ugataha tukavanako ariko zamwibuke kubwira abantu ko mubakunda mukibafise nje gituma abantu iyo batubwiye ko tubakunda nivyo barava ngo ntitwishira message ariko turi faible iyo umuntu avuga ati ndabakunda ari iyo message ni gake tutoyisha naho message bari 10,000 yari nziza mbwa ati ndagukunda gukunda ni ikintu kigoye ariko kandi kubwira umuntu ati I'm sorry I'm very sorry ukamubwira umuntu wakoshereje timbabarira jewe ndi mwibarabara hari gusanga umuntu wa mukase priorite ndemera nkagaya nkoti ebana mbabarira brother mbabarira kabisa umva hari abantu bibaza ati ngira nukwiyeza ku bantu kugira abantu ntibamwanke ariko nese abantu nta kintu nakimwe ukora ngo abantu ntibakwanke nta nico ukora kugira ngo bagukunda bashaka bakakwanka bashaka rero ngiye kuvuga sorry no kubabarira igihe cyo tutazoba urababarira uzoburusha cyane gusumba utarababarira ariko barigiye bikugora kubabarira umuntu nyine ifu ko umuntu yisengera kugira nyine Imana imuhe uwo mutima wo kubabarira utarababarira rero
biragoye ko wosenga ugahumiriza mw'izina rya Yesu nkiza zino ngwara nkura mu bukene uzi ko ari umuntu oya usenga ati mana mu mutima wo kubabarira umbohore ukibohoza ubwawo utarababarira ntacura urashika ko mu byerekeye ivy'ibintu byo kumenya Imana nuko rero kubera nayo sakiri ku musaraba n'ikintu cyambere yabanje kubabwira ti bano bantu babarire ntibazi ico bakora sawa ntiyarinze kuvuga yanazutse ataracika sawa rero twabababari je narabababari cyane sinabababari c'est vrai kandi warakoze kuringisha kubabarira warakoze kuringisha kuvuga ndagukunda warakoze kuringisha nta pardon waringisha nayo ibyo nari ndabivuga wabwiye de pardon jewe nta muntu n'umwe nabwira abeje nta muntu nabwira pardon je nta nayo ngwa uwo mbwa pardon ko uzunguruka mara indwi yose nacho kazi manzunguruka muga nkabivuga umara nk'indwi yose iri kuragenda okay tukiri ngaho nyene nagomba tubabwira ikintu kimwe hari ibintu byinshi dufise mukonda byinshi pe dufise mukonda ariko icyo dufise gisumba ivyo bindi byose nico no musi ngoma ndababwire kandi sinza kugitebako ni Yesu ni mwakiri Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza niwe atuma runo rugo rwacu ruryoha gusumba ivyo bindi byose woshobora gufekinga woshobora kudukopya woshobora kwambara nkatwe woshobora kumugira umugabo wa prank ariko mu gihe fondation atari Yesu fend of bizosenyuka kubera byubakiye ku musenyi rero mwizina ry'umwami wacu Yesu Kristo mu mwakire igihe nico ciki sindi bubakange nk'aba bandi ngo urumva ngo utakiriye Yesu ngo umuheru go mushike ngwemerushe waragoreje buya butumwa nibwo bwadupayuye butuma abantu benshi bavuga ati ivyo bintu by'agakiza nje nzoba ndakizwa menga ni ibintu biromereye menga ni ibintu bikomeye so agakiza ni sawa ni mwakire Yesu Kristo haba mugendere mu rukundo hama mugiye kubabarira hama muronka ibintu byose by free for free by free canke for free hama rero ikindi kibazo kandi arico cyanyuma nubu ndacara amahitamo yawe nsubiremo nubu ndacara amahitamo yawe cyane niki kumaze kunyiga ko kino gihe cyose tubaniye byinshi cyane bitatu one hari ibyo mpejeje kuvuga ubunyene ya amace kuvuga ni byinshi ndamaze kukwigira ko kudahuruduka kugenda gake ikintu eko mugabo waramujije ikintu cyambabaje ikintu kuba nshaka akantu kukigura ubwo yo gaje ngo oya baza uyumvire neza ugashaka kajya akantu si sawa be nyene warakagutse oya urumva ari ukuntu abadamu usanga tugiye nko mu isoko cyaje dufise amafaranga turi ahantu ugumushaka kagenda kagure nakagenda kagure nakagenda rero uyu uzomva kugira ngo urisire kwica kintu wari wagiteguye cyangwa urisire kugikereye banze urindire banze uvyumvire umugani sawa ni bintu vyiza ni vyiza gusa abadamu biratugora imisozi ugiye mu isoko biragora kutana amahera kuva utangiye kuzuragira mu isoko ngenda mu isoko makashi ntihari sindabira mu isoko mu telefone okay cyanyuma rero tukende na mwamikazi abaravye mwamikazi okay abaravye mwamikazi mwandike mwamikazi muce mushaka kunuturiro turabe ngene mu ngana hari amabanga tutababwiye kuri mwamikazi pastor shalom oya pasi nguramutse abantu bacu vrema uzobukozi kubaramutse si pranking ngubaramutse pasi nguramutse abantu bacu nabwiye umuntu akaksona nkavuga nti none uyu lide ibaze ngorobeje turonka amavuta y'umukozi w'Imana Shalom sawa kari gende zinye ntacucuze nabanza ramutse abantu nturamukanije nturamukanije wambara neza gose nk'abasore muri demiri pay
narakoze na podium ngo ndakora n'ibigari okay yes we jama okay ndabara mukije amahoro y'Imana mva amahoro menshi cyane inshuti zacu yego meze neza nitwa Amasezerano ndi pastori ndi umuririmbyi yego ndaje ahubwo nawe nacaza mu kiganiro cyangwa nawe ucuze nabara mukije sindi ibyo ariko baravuga gusa mumenye ko sisi tunawapenda sana kandi turashima Imana kubw'ubuzima bwabo hanyuma kimwe novuga nuko igiti gifise ivyama nico giterwa amabuye pastor mu bashigikire couple y'abarafite YouTube channel yego hari iyo muririmba ko yiririmba ko nindi ya couple nye babwirira abakunzi bacu nabo bagenda babasupport hariho YouTube Pastor Masezerano and Fofo hanyuma hariho kuri Facebook ni Masezerano canke Fofo Masezerano TikTok Instagram Facebook zose yego nawapenda sana na sisi tunakupenda sana aha bafana bose ejo bazokubwira bazogira kabisa corona uraberewe sana cyane ureo igize yakora tuna pastor baba umugenzi na bibiliya nkuko none ukemire kure oya nuinumira numve ko ndagisobanura musanzwe hari ibintu bijanye nuko yena abantu baba byiyumvira mugabo sino uko umvurongorwa bibivuga ngo nimwe amenye kuri kwidegenge kandi uko byumva no kubikora none ngenda kurindira ndaje ni 5 minutes sana uri ku musozo pastor sasa itwa Pastor Masezerano ni couple imwe mu couple tubanye neza kandi dukunda mubashigikire na madam we for wherever you are mwamikazi wa Masezerano nakoresha ndabafuhira imisose urana Masezerano mu kuvuga madam we waza kumwamikazi wanje fofa amukati ndaje zoronka umugabaza mwamikazi wanje Fatsine okay twako tuvuga kuvyerekeye umwamikazi sasa umwamikazi harimo amabanga menshi tutababwiye icambere twayikoreye muri Bujumbura rirari ntabo twayikoreye muramvya mwagumye mimvira ngo ni ruguru hehe ivyo wa muhunga rasatse tugire fast arahora uwo bamumenyereye ubu okay twayikoreye muri Bujumbura khilale twe twaraciye mu ishuri maze ngo umuntu ngaba rirare basi niyo twega okay ico nico cambere icya kabiri amazi mvuga okay icya kabiri oya nje no bivuga oya ivuga je ndaza kubisigura impamvu je nitwa Mwamikazi okay muri filme Mwamikazi nakinye nitwa Juvenal yakinye nitwa Beatrice ababizi barabizi ko Juvenal izina ry'umuvyeyi wanje papa amvyara ahuri ve mikono jumze vipi wewe ariko kandi harimo nijya nkumi ya mama baguma bavuga ngo ujya mama nawe ntasaza nawe nitwa Beatrice twakinishije amazina y'abavyeyi okay uchatse utubwire yuko ijya nkuru ya Mwamikazi ntibisa nabukebuka bisa n'inkuru y'abavyeyi bawe ntibisa kubikina washimye gukoresha amazina y'abavyeyi bawe na mazina ofite ije ni film itazokwibagiranwa mu Burundi nagomvye amazina nayo ntazokwigira yibagiranwa donc nje gituma twakoresheje ije mazina ariko rero episode igira kabiri yo tukumba turekure nakasa mutwe hari abantu benshi baguma bavuga nagumye ndabibona bavuga ngo kuri Facebook cyane cyane ngo nta filme ngo muzokora ngisumba ngo umufakazi naho tuzokora isumba niyo tuzokora bisa umufakazi yari umufakazi mu gihe cyayo ubu hari umwamikazi mu gihe cyayo nico gituma twebwe tutangana na ba Paulo ntibadusumba natwe ntubasumba pempo ivyo bakoze bari mu gihe cyabo natwe turi mu gihe cyacu guys rero umuntu yumve yuko ashaka umufakazi ntirafudika ntazose kutumenera umutwe ngo urumva ngo nimutsokurisa umufakazi yego ushaka umufakazi waje gukora iki gendura umufakazi iri kuri YouTube ntaho twafuse haro nakandi kagwe k'abantu baja hamwe bakavuga ngo filme ngo bishe urumva kai tuba dufise ibihumbi n'ibihumbi bavuga ko iryoshe wowe utayikunze gendura yindi
kandi ziba ziri kuri YouTube z'abantu bose rero mubashigikire hariho filime nyinshi ziriko zirakundwa mu gihugu mushigikire umuntu uwo ari we wese wari we wese apana kugomba kudupimanisha canke upimanisha abandi nabande umwese afise guyiwe nico gituma isoko ni nyinshi hariho mu Kamenge hariho mu Kinama hariho muri Ville hariho hehe okay none mwamikazi haya gatitire tubona ku bana muri mwamikazi hariho ahantu handitse the wife umugore ntamenye niko byanditse mu Kirundi umugore ntamenye okay the wife I never knew umwana ararize twende sha umwana genda Joshua bwire baye we ubanza dusigurire impamvu yakajya ako ni ugasigura n'abantu umwana sawa umugore ntamenye reka turindire turabe uwo mugore batamenye wari we ngira ngo yaciye azana uwundi mugore abagabo saba kwizera sha abagabo nabo kwizera gose mubizera abagabo banyu turabakunda cyane ngo ariko narose umushitsi reka ngende kuganiriza umushitsi bye bye tuzosubira ejo uri si